Reka reka kwica mwene wanyu avibuzi mu kibunu wihora inshuti ugahonya umuryango ayo mabombe ayo masasu sibitingo yahitana. Yeah, alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndagwaye ikaze uri kuretura right now kuri Isanamu TV online. It's been a long time. Yo, naenda bakumbuye cyane. Welcome again muri profile. Ndagwaye ikaze mu kiganiro cyacu cyari kimaze iminsi mutambona, but narindi hano nyene. Narindi ko ndabategurira ikintu gikomeye cyane. Uno munsi nagenda kuzaniye one of the best artists ever in our country. He is the legend. Reka ndagwa amateka yiwe gato. Yatanguye kuririmba muri mu bihumbi bibiri and numuririmbyi wa mbere tucyandika ahantu yasohoye video clip mu mahanga for the first time yitwa Niyonzima Nassor Salum Lolilo. Welcome brother. Oh, thank you. Umeze neza? Ndashima kabisa. It's a pleasure for me kuba nicaranye n'igihangange mu muziki wacu. Abenshi muramuzi mwamukunze mukiri bato gushika n'ubu aracyaduha ama hit song man. Congratulations kuri icyo gikorwa amukora every day kugira delivery y'indirimbo nziza ku bafans bawe every day man. Murakoze cyane ndaryohewe vraiment kubona mu maya ku gateka. Hanyuma ashika muri studio Isanamu ego ariko baradukwikirana bagire kwanza subscribe. Definitely, yeah. Hanyuma dukeneye ama commentaire parce que comment icyo kintu turagikeneye cyane icyo dukora yabadukoshe jano canke badukosore hanyuma ikindi kintu basharing ego ndinga ndaryohewe kubona amateka mu yampaye yose nivyo c'est vrai akeneye ukaba kuyavuga hari ikintu cyongerekana muri jewe. Merci beaucoup. Numuririmbyi wa mbere yafashe rutemikirere agatara film. Icyo gihe naronse iyo chance yo kuja hanze nayihawe na President Buyoya nahawe certificat arandihira na tike y'indege nakirwa na association yiwe yitwa Ikibiri en Hollande muri Hollande nyene ndashikayo ndakora amateka yari yanjanyeyo ndagaruka bien bafashe neza cyane. Icyo byose byabaye grâce indirimbo yanje yitwa Reka kwica mwene wanyu vibutsi mu kibunu wihonye inshuti ugahonya umuryango. Yes. Iyo ndirimbo yarakoze akazi kabisa abarundi barayakiriye neza nanje nari nkiri muto by the way mugabo ni indirimbo nziza n'ubu ugerageje kuyumviriza ni indirimbo idasaza. Ndashaka kuducire ku mayange gato Lolilo ubuzima bwawe bwa kera byagenze gute ngo utangure music wari ufisiye talent utaratangura kuririmba utaravuga ati genda shaka kuba umuririmbyi wibona mwiye man before that? Murakoze cyane. En fait Lolilo nari navutse mu famille ya irimwo tala y'umuziki. Papa wanje ari umu DJ akomeye cyane. Yagira amasware nagenda nawe nkiri muto cyane parce que nabwo naronse chance yo kumubona mama wanje kuko ndababwira buri munsi. Hanyuma mama nawe yaririmba nyene mu gospel mu ma église atandukanye ni kivange chaba Kenya n'abatanzania. Hanyuma nakuriye mu muziki. Grand-père wanje yari umu president wa Jasmine, abatante banje bose baririmba muri Jasmine. Urumva muziki wari muhira. Ndi ku ishure nakunda cyane kugira ama playback kugira kina robo. Wigiye iki? Jewe nize scientifique A math physique. Oh my god. Gatukuzanira ibiharuro. Ego ibiharuro ni préféré kuri yo kuru vraiment. Nakunda izindi kuru natoroka bwabo giharuro na physique. Nasigara mu ishure jenye. N'abandi bagenzi baca n'abantu banyanga mu ishure cyangwa abagenzi banyanga ko tuvugana hageze zo kuru cyangwa tukagira control baca babagenzi parce que bazi ko nza kubereka
Then muvuka muri bangahe? Muhira turi batanu canke batandatu. Kweki cyane batandatu. Voilà parce que tufise abamama batandukanye c'est normal. Then kawuri mwana wa kangahe? Ndi umwana wa mbere. Umwana imfura. Umwana wa mbere kwa papa, umwana wa mbere kwa mama, umuzukuru wa mbere kwa grand-père, umuzukuru wa mbere kwa maternellement kwa mama wanje. Okay. Tuje rero kuri story ya music. Biza gute ngo utangure kuririmba? Nkuko nakubwiye najaga mu maswari na papa wanje tusa aba batoyi ba mama bakantwara mu église. Après yuko grand-mère wanje parce que grand-mère wanje yafashije cyane. Après grand-mère wanje gupfa kwera twagenda ingozi nakuri ingozi en fait. Kuri ingozi hano hitwa Gatsinda commune Mumba niho duturuka. Yego nizi Murama niza hano hitwa Ibuye. Après ndaza ngaha mu gisagara niga Markaz arifise ubwenge bwinshi cyane. Ngabo Markaz banyirukanye kubera umuziki ndavuga okay naco. Wiga Markaz uririmba? Yego nari namaze gutangura kuririmba naririmba mugabo nagira ama playback. Yego nakunda umuziki cyane narifise nikaye yanje nandikamwe imiziki. Bacha barakwirukana baranyirukana ibyo bintu ni haramu raza abamisilman ukonye tumeze ndavayo ngenda muri komibu ariko komibu biroroha buke nyakabika biroroha buke mugabo nabo barananirwa rubira umuziki oya tugushigikiye kabisa narifise ubwenge mugabo byaranse natangura gukora amahera. Iyo yari akote yo kwiga. Aho hari ryari? Ni kera cyane nari fise mu ma 13 gutyo. Grand-mère wanje afuye nje mu Buyenzi ntangura ubuzima buke ibintu vyo koza imiduga kubera ngende nihirira amashure tuletwik. Ego hanyuma ntangura kurisha imbere ku muryango imbere kurisha amahera ku muryango wa mafilme masale de cinéma nagurisha ibiyoba tufegi duki tunfa gutyo kubera nifashe nari umupeti nyene mugabo nari nuguruse mu mutwe. Musurizina mu patron w'iyo salle de cinéma avuga yaha uyu muhungu arihisha amahera ngaha yamaze kumenyera cyane kubera agenda mu bakobwa kansigira jewe ndamurabira acama ho kazi ntangura kurihisha jewe n'umuziki rero nakunda umuziki surtout muziki ya kera bazigidi ba Bobby Wine ba Chameleon bakira Professor J cyo genara bavuga badaz muri Tanzania navuga kumva mwe harimo ikintu muri narondera imiziki myiza kugira abakiriya baze ntangura kuririmba ngiye gutora indirimbo ya mbere ngiye kuririmba byo kuririmba muri jewe nyene niho naririmba turimbo nandise je nyene lotrique ngiye gutora ama CD ico kene ama DVD niyo gisohoka ya masinema kuri video 7 mu bahindi ngaho muri ville ngiye gutora kuno ndirimba bavuga uraririmba wewe yego ndaririmba tuzana indirimbo ya tabazana indirimbo nyene naririmbye ibintu nyene natoye dilemma urazigo dilemma naririmbye nyene vya Merina Keri bita bintu nyene shirako tayitwara hajyanye tayitwaye bavuga no isi ndirimbo yawe yo windirimbo ndaza na case na Jojo all my life no trick ngaba yasindirimbo yawe ni nkuko otora afishi ya komando cyangwa yarambuka ikata umutwe ukashira ku mutwe sigwawe indirimbo birababaza vuga wapi chenzo ririmbo igwa ko haje ngenda kuri menya media studio natonze nk'indwi zibiri vraiment banyangira bakwangira kubera iki banyangira parce que natanze amahera mugabo kwinjira muri studio bakabona umengo ntibashobora kukwemerera lotric byari ibintu byo gukasa tu vois mugabo ndamushobora nyamugabo yari Jeremy's production much respect for real sigara ngaho ndamurindira imisi 3 kwatonda ngaho buri munsi akava ngaho mu ijoro nibikira kandi ndamufashe ndamwinjiza muri studio tariya
cha ku micro gutyo naratabaguye indirimbo ya mbere ntaruhuka refre vyose direct avuga no izo memu zikura yari indirimbo kuvyukuri sinkubesha ni wewe gusa je nifuza kuvyukuri yuko nkunda tusobana tutahukana ucavuga no c'est pas vrai ndayitabagura yose refre byose ndangiriyeko arajongera indi ndirimbo yagusa kwagusa iyo wari wayirihe ngahe nari kera wari amahera menshi nari 300 yari menshi na mahera nari nakorewe nk'amezi abiri gutyo nikambika bacha bayigwa ku CD bayigwa ku CD ukayitwara nyene abo ba hinde rero bumvise iyo ndirimbo barangorera video yanje ya mbere mugabo aho nyine abeshi video yanje ya mbere yangoreye patro wanje yitwa Ali Hilali niwe nakorera ibintu vy'amasine kandi ujya mwarakoranye cyane avuga LOLILO ukuntu unyerese ko ufise umwete wo gukora indirimbo wegenda urondera ahantu hose bakora video jezo gukorera nzo kurihira ku batamuzi bamita Sheali agurisha ibintu vy'amateleviziyo ajya mu bihe ego ibintu vyose biva hanze ni wabigurisha ngenda ndarondeza ahantu hose ndarondeza zo kure umuntu akorera video wapi na uhari ico gihe na video zari zihari kirese zijyaza abacanje wa misi kuri kwitambara cha bleu baririmba nyene bakabafatira ngaho muri studio vuga neje nzokora video zokora ico gihe niho havuma sunda bagawazi yazigidi na Bobby Wine baka miliyoni no bavuma yo banani ba Professor J vuga je nzosora indirimbo nukuri imana ngiye kwikorerako naronga chance mpura n'umuntu yitwa Papi Jamaica yakora ibintu vy'ama mariage ico gihe ibintu byari kuri top kuri yo avuga jewe zo gukorera video areka ko uzongorera video ego je ndashobora kwigukorera turicarana indwi yose turiko turakora ama image biki jusqu'à ce que dukora video yari video ya mbere mu Burundi ya mbere uncuraranzi asora video ifise amasanamu atandukanye ahantu hose apana bijya vyo kuri bleu itambara cha bleu ndirimbo irasohoka gikarema ngo yarayitoye LOLILO mwana mutoya wiwacu yakoze ibintu bitangaza ni atari odela diso tumera mababa mbundi muntu abanyarwanda ngabo baraje kundondera barantwaye jusqu'à Butare kuri université ya Butare akorayo baragaruka baranora ngenda muri stade Amahoro mu Rwanda nyene stade nini ya mu Rwanda abantu baruzura mfiyonye ngenda muri Kongo Uvira ndakosera Bukavu Goma Isangani abantu baranyatari LOLILO atangura kuja hanze rero niho atangura umuziki wanje. Oh my god. Uyu munsi ugerageje kumuraba LOLILO nk'imyaka maze muri career tumwise legend kuri wewe uzakira gute? Kuri jewe nyise legend nagateko umpaye parce que ndi mu legend nivyo nakoze vyinshi nagwa ni muziki wo mu Burundi cyane hari abantu baje no munsi batazi umuziki aho wavuye batazi cyari cy'umuziki wo mu Burundi mugabo bagatangura gutuka abantu bagatangura gufata abantu nabi mugabo bicare hasi kwanza biyumvire uyu muziki wavuye bazomenya aho umuziki wavuye kandi niturananirwa turabandanya dukora nzobandanya ngwanira umuziki wacu jusqu'à ce que nshike kuri objectif yanje. Ufisiye objectif by the way. Objectif wanje ni umuziki wacu ushike kure. Natwe dufatwe nk'abacuraranzi bakomeye bo hanze kurya ba Diamond tubazana ngaba kabama miliyari
natwe bayaduhe turayakeneye hanze baduhamagare Nigeria baduhamagare muri Etats-Unis pourquoi pas turashoboye kandi tumaze kubikora kera twagenda nanamaze gukora amakonsera ahantu henshi inyuma y'ingaho nagiye Norvège natanguye muri Hollande president wawe ndagaruka nsubiyeyo nja mu France mvayo ngenda Belgique Norvège Denmark Suède Irlande mvayo ngenda Italy ngenda Angleterre nazungurutse nagize Manchester ngira Liverpool ngira Birmingham ngira East London nakoze ibiteramo ahantu henshi cyane ndahava ngenda Australia mvuyeyo ngenda Afrique du Sud nakoze ibintu vyinshi cyane mu muziki wo mu Burundi ariko ijya valeur yacu ni muhiri wacu ibemera badufata nk'ibintu nyane nk'ikintu gisanzwe mugabo ndazi ku muziki wo mu Burundi iyo atari jewe nzoshikana kure uzoshikanwa n'umucuraranzi azoza inyuma yanje afise ivyiyumviro nka jewe canke abana banje pourquoi pas bazobandaniriza aho nareze. Okay, wavuze ko hari abantu batemera bataba value canke badaha value umuziki wacu. Muri abo bantu ndashaka kubambire ni bande exactly? Ni benshi cyane sino badondagura. Uri jewe amvugira mu rusangi parce que ndafise ikintu cyitwa confidence. Yeah. Ego hanyuma nkaba afise ikintu cyo kwicisha bugufi cyane. Nivyo vyeze. Sinshobora ku ataka umuntu directement kuri media. Mugabo arizi. We aranyataka baranyataka benshi kuri media bakantuka bakagira ibiki nico gikoze umucuraranzi utegerezwa promo utegerezwa kuyizana negativement ou positivement agenda yaki uko ndayibona parce que uzobuvuze Lolilo uzobuvuze undi muntu uvuze jewe abantu bategerezwa uyunye bamuvuze kubera iki bategerezwa kujija si c'est nukuri c'est vrai ou bariko barabesha vyose je ndabakira cool mugabo ijya valeur yacu nahunuka urazi ko ni jewe nagukoze urazi ko ni jewe nakoze umuziki wo mu Burundi urazi ko ni jewe gushika no munsi ndacawugwanira nuzohindura ivyo jamais nushobora kubihindura jusqu'à ce qu'Imana ivuga c'est fini Lolilo umuziki reka. Wavuze ngo unutse cyangwa ugire gute nuzobuza nuzofuta amateka yanje mu muziki w'u Burundi. Ndashaka kumenya Lolilo kuva watanguye umuziki hari umuntu wibaza ko mumaze kugira nishari mu muziki nishari zirahari uko kera hari indirimbo zigeze gusohoka namwe nyene yitwa ishari nyene indirimbo yanje na album yanje yitwa ishari uko nyene exactly ishari zirahari ni nyinshi cyane uzogenda hose ishari uzoyisangayo parce que ari abantu bafise inzara umuntu afise inzara akakubona umeze neza ategerezwa kukubwirira ishari cyange ari abantu bafise jalousie abonye ko wewe uvugwa neza ashaka gucafuze araba commentaire ndiko ndabona ariko acino akagenda ino ndatwenga gusa mbona ko ni cool kuri jewe bamwe baranuka abandi bakamprotege c'est ça la musique. Kuba bataronka amafaranga nico gituma bagira ishari muri bo amafaranga mu Burundi umuziki biracyari kure cyane kuronka amafaranga novuga ko n'udufaranga two kurya gusa munabonye ko ajyamye n'inzara ukaronka udufungura avyuka n'inzigo ajyamye inzara avuki avyuka n'inzigo voilà ça c'est sûr. Wavuze ikibazo cy'amafaranga uramaze gutembera ibihugu byinshi cyane za Denmark za Holland hari abaririmbyi bashasha baca biyumvira ati Lolilo yarafashe rutema ikirere yaragenda kuvuza hirya no hino mugabo tugerageje kumuraba lifestyle like maybe urashobora kuba ufise your private life ufise ibintu uterekana ibinyamakuru wibaza ko abo baririmbyi bavuga ko kuba umuziki wacu udateye imbere cyangwa abaririmbyi bataronka amafaranga menshi byatanguye kera abo bantu umaze kumva izo mvugo worazemera by the way barabesha twekera twaronga amahera abacuranzi bakera twaronga amahera kubera gusa tutari dufise ubwenge dufise uno munsi twari tukira abana
comparing amahera mwaronka kera n'amahera muronka muri iki gihe nayahe yari uno musi n'amahera baronka vraiment n'amahera baronka kandi kera abantu bakunda umuziki cyane ariko ubone mu Burundi ntibakunda umuziki kabisa bande badawukunda the peoples abantu bose ntibakunda mwibaza ko ariko kibatayikunda babona urazi le problème umuntu wari wese yibaza ko ashobora kuririmba afata ko umuziki c'est rien du tout akicara avuga nanje sino kwinjira muri studio ngagira pa bigeze nanje nzobira biririmba alors que c'est faux namwebwe mukabaya rezo yinje muri studio bakubera inzara karondera umujournaliste akamufatisha ngaye bakamuvuga cyane atari akabyimba rero naje n'umustar voilà ça c'est pas de la musique uravuze ikibazo cyo gufatisha abajournaliste gufatisha biramaze gushikira ari umuntu amaze gusaba amafaranga nibazofa babonye amahera yacu mugo uramaze kuvyumva ndazi ko abenshi bariko bararira ndabizi kandi namaze kubibona mugabo c'est pas si kintu canje si nini yanje kuvuga umuntu cange kumuha raison yoko twankana tukaba enemy no exactly ariko arakora akazi kiwe mwubahirize c'est son moyen de vie mureka kora ivyo abona nawe ukora igwawe exactly voilà uri umuririmbyi wa mbere afise collaboration nyinshi cyane kandi n'abaririmbyi bakomeye cyane bari ku rwego I'm speaking of Ali Kiba, Diamond Platnumz, Omi Dimples, Professor J abaririmbyi benshi cyane mumaze gukorana collaboration Michael Rose abaririmbyi benshi cyane mumaze gukorana collaboration abenshi barakunze kuvuga ngo collaboration ni guhinduranya abafans ndaguha biwawe nawe ukamagwanje ugerageje guhuza ibintu bibiri bica bizana umusaruro mwinshi umuririmbyi arunguka akaronka amafaranga menshi so kuri kote yawe ndashaka kumenya collabo wakoze nabo baririmbyi bose ni giki zongeye ku muziki wa Lolilo murakoze cyane ko kumbaza iyo question nana kimwe rien du tout really kubera iki kubera cage kwanza nari nkiri muto ubwenge fise no munsi aho mbona yaba ari gihe zijya opportunity ziri muri kino gihe nukuri kw'Imana umuziki wawugurutse cyane kwa na promotion twari dufise na YouTube twari dufise YouTube twayimenye ejo avuze YouTube bashatse kuvuga platform atandukanye kuronga mahera muri YouTube bakakuriha tusa navyo twari dufise twazi murakorana gusa indirimbo igasoka bakagira ama concert et pourtant si cyo kintu kikora umuziki hari n'abagenzi banje basohoye ama collabo dernièrement baronsiki nana kimwe kubera namaze gutahura uwe lo problème ndashaka kumbwira iyo problème ushaka asanga inbox ndamubwira kandi amubwire gato gusa ababwire gato gusa ukora indirimbo yawe wasoranye n'umucuraranzi Lolilo par exemple yanje niye exemple kuri Jenyen nakoze indirimbo na Ali Kiba canke Diamond Platnumz n'abantu bakomeye cyane n'abartiste bo muri Afrika bemegwa bamaze gushika no muri Etats-Unis gukorana na featuring n'abantu bakomeye cyane Ali Kiba yakoze na Wari muri prison Arkeli tu imagines ni legend au monde entier Diamond Platnumz yakoze na Rick Rose ibaze cyo kintu baniyo ibaze Lolilo karonga chance vraiment Lolilo karonga chance yo gukorana n'umuntu wagutyo ukicara muhira ugashira kumuguru kundi de star c'est quoi ça rien du tout wibaza ko ari igikirero cyatumye zijya ndirimbo nico niko ndakubwira nico nyene ukicara muhira ukuguru kukundi ugagira ibyo kurya bakakuzanira agafana akaduga kuburofu gatemberamwo ngo rero uri umustar no t'es pas un star uri zéro
yari chance yari inzira. Diamond yambwira Lolilo twakoranye indirimbo ya mbere iya kabiri ndagusavye ngo muri Wasafi ndakwereke, naranse kujayo kubera iki? Je kwala nakoze ibiki? C'est ça nivyo ndiko ndakubwira. Kweri dufaranga dukeya ufise mu gihugu cyanyu, ukaronga uto kurya, ukaronga aho uryama, ukaronga akadugu ugenderamwo, ntiwimvire ejo zoba ndi hehe, nzoronga iki ejo, abana banje bazobaho gute, nzoshika kure nka hariya gute. Nutore basi tujya dufaranga ngo ugurure ibintu, ugira ikintu kikomeye, usigara uri rien du tout vide dans ta tête. Lolilo nabonye inzira. Maintenant je sais ce que je veux. Ndaza aho nshaka gushika nitahuye. Inayo mpamvu wagiye muri Tanzania? Nagiye muri Tanzania nakora indirimbo na Alikiba. Navuye ngaha twayikoze. Ugenda guhera heza? Ngenda kurondera video amasanamu, parce que ayo masanamu ndayakeneye. Maze kuyaronga ngaha ndazi urazi umuntu wari we wese ku isi. Sinzi ko wamaze kumva la règle de 3C ou de triple C. Ico kintu naco wamaze kumva mu buzima bwawe? Ndamaze kucyumva. Voilà. La règle de triple C cyangwa de 3C nizo zikoze umuntu. Exactly. Umuntu amaze kuguruka abonye kure ivyo bintu utegerezwa kubifise muri wewe. Première C. Confiance en soi. Self confidence. Kwiyamira tendazi ikintu ngiye gukora nzogikorera gutya, nzokora promo gutya, nzoca muri inzira, nzogenda gutya, nzoronga gutya, kurangura nzorangura ibinye ninjize uyu mutayi ni gutya, uzosoka yinye benefisi nzoikoresha gutya kubera ejo ndokibiti. La confiance en soi. Première C. Deuxième C. Communication. Communication, kumenya je nagiye kurangura ego ndafise marchandise, est-ce que ndazi kuzivugira kumupanga umuntu akazi nuku urazi kuvuga neza imbere y'umuntu kamuatira umuntu gushika ce que la marchandise akabona ko ni diamant et pourtant ni rien du tout. Kumenya kuvugana na muntu, kumenya kuvugana n'abantu, kwishira hasi, tout ça ni deuxième C. Troisième C. Yeah. Le troisième C. Contact, man. Nous sommes à des États-Unis, nous avons fait contact. Kabisa. Utexopu fait contact n'abantu. Kamenye utumeze kutya uyu akagukontakta kujya wamenye uyu akagukontaktaria n'uyu akagukontaktaria karonga contact n'abantu bose. C'est ça la vie. Muri izo 3C zose ndazifise right now. Now ndazifise. Sinovuga ndazifise à 100%. No. Shaka mwebwe muzifise. Muguruka maso. Mumbeko tugirane contact. Tuvugane entre nous, dufashanye. On a besoin de vous. Definitely, yeah. Yeah. Dufise besoin yanyu, mudufashe. Ego turazi kuririmba, turazi gukora ka video, turazi gukora, mais on a besoin yanyu. Definitely, yeah. Uno musi. Yeah. Mr. Champagne babona ng'umusatsi. Ego. Bamutuka umusatsi. Kubera contact. Ari Dubai. Avuye Dubai qui Tanzanie, Wari Zanzibar. Voilà. Tout ça c'est du contact. Tuguruke abacumazi ba mu Burundi vraiment. Tuguruke dukorane entre nous kwanza tuhana ma contact ndagufasha ufashe tufashanye iki gihugu gitera imbere. Et on laisse tomber ibintu vy'amabifu, ibintu vy'amabase, ibintu vy'ubujinga vyo kutukana, ibintu vy'amajalousie, on laisse tomber ça. Definitely. Yeah. Tuzoshika kure. Ushaka contact yanje nzomuha. Udashaka je m'en fous. Nzobandanya ndondera ama contact y'abandi bazoma. Kandi bazofasha nzoshika kure. Thank you so much. Thank you. The message kwa new generation? New generation. Nimwebwe jisho gejo. Yeah.
ni mwebwe mugwanira igihugu cyacu mena et demain ego turimwo turafashanya natwe turiko turagwana mbe le temps umwanya nusubira inyuma le temps passe ne revient jamais twararonse amachance twarakiniye ko mais vous uriko murarongo no munsi ni mukore nkatwe ni mukine ni benshi ndababwira iyo conseil bakayibagira après des jours tunafise abacuranzi beza cyane benshi barazwi bari batanguye neza indirimbo zibiri zitatu kubera kugara kwivyimbisha cewe cyo umustar uri umustar mu quartier yanyu ngo uri umustar utarashika no muri interieur utaragenda no mu gihugu cyose uri umustar ukaca wicaka ukica mu mutwe n'abajournaliste bakakwica mu mutwe ukabafuti mu mutwe uri umustar ukayicara ngaho uravyononye et pourtant wari umucuranzi mwiza ufise ingufu ufise nyinshi uracari muto urafise tous les moyens possibles ukazonona je suis désolé mugabo dukore murakoze cyane kutwumviriza kandi ndazi ko tusobandanya dukorana entre nous abacuranzi abafans ba Simba Gang abafans ba Lolilo be expecting iki kuva kuri Lolilo abafans ba Simba Gang barazi ambition yanje barazi icyo shaka mubandanye mufasha parce que ni mwebwe mukora Lolilo murakoze cyane hanyuma abafans b'abantu bose abafans b'umuziki ndundi ndabubaha cyane même s'il y a matatu no munsi bariko baratukana bakambwira nabi bakagira ibiki bakamvuma ikintu ndiko ndakora no munsi muzokibona mu myaka ego muzokwicara hasi muzokwicuza kubera iki mwafutse nabi muzokwicuza kubera iki muriko muramponda muvuga nabi memwa ndabifata ko muriko murongereza ingufu uri jewe ndakunda umuntu anuka mubaze ko na message zanyu ndazibona ndakurikirana kuri Facebook Instagram hose ndakurikirana ama commentaire ndayasoma bye murabe ndabashira ko na malaki uri kuranuka neza ukanuka ndagushira ko like ndayishiramwo kubera ubandanye untuka kurangirira promo ndashira ko like uzurabe ari like yanje aho wanusa et pourtant ndazi ko ni mwebwe muriko murafasha kugira ntera imbere merci beaucoup. Okay, thank you so much Lolilo wakoze cyane kwita ubutumire bwacu byari teka kuri twebwe kuba tubakoresha ikiganiro brother. Yep. It's been a long time naho ndabigusaba uze dukora ikiganiro bivanye n'akazi ingendo bikatuma ikiganiro kitaba but finally we got him on profile. Yeah. Yep. Thank you so much brother. Thank you too. Mani guhezagire. See you. I wish you all the best. Wandanye presenting igihugu cyacu mu mahanga ya. Murakoze cyane tuzogipresenta twese tufashanye. Yes. Ateze imbere igihugu cyacu. Yes, /o kuri wowe umaze kuraba iki kiganiro cyacu hama wagize subscribe ndagukunda cyane and ndakubwira ni ndari kumwe na Lolilo yari profile after a very long time tutaboneka but forgiveness utubabarire nibituva ko nakazi kenshi abastar nk'aba kugira ubaronke si ikintu cyoroshye reka ndagushimire wowe umaze kugira subscribe kuri YouTube channel yacu ndagushimire wowe umaze kuraba ikiganiro cyacu nibagira kugisangiza abandi until next time Jenny twa Jibril yari kumwe na Lolilo muri profile aha ni kuri Isanamu TV online we sign out.